You saw the singer Dramati performing. Yes. How was his songs? The songs are really nice. There was one song that I knew. They used to play a lot back home. It's a gospel song. Nani kama Mungu jama. That one. Okay, the way he was wearing. Yeah. Did you like it? I liked it. It was really nice. Okay. Yes, it was Thank you for your time. Thank you so much. Okay. Wiyumvise gute uri kure musinga imbere ya Premier Dame? Nubwa mbere byari binshikiye ariko kubera ari nabonye ari umuntu nkuko nabibonye kunerekana tuganiriza ni wa kuntu umuntu akuganiriza nyene nka wa mutantine wo muhira ahubira ati gutega mwana urakomeye umeze neza ukashumva nawe uri nyene urirekuye nyene uri relax urumva byari ibintu binjoye cyane kandi byampaye nanje nanumva vraiment ndyoye cyane iteka ryinshi cyane Eka from hageze ahantu like rubabati abajana jana hari anye bagera kuvuga la miss like konda tramba mega like please muvuge nani ndashaka kubona ushaka yuko kora rigihura amajambo kabisa kora amajambo kavuga uti none twenza abantu batashitse nga abantu bazoze turafise spectacle izoba kuri mesi itariki 15 z'ukwa 8 kigingi sama comedy izoba mari izoba digadiga umwe utazotwenza nzomwikorera ko jewe digadiga bajya abantu bihumbi bose digadiga umwe mukabashe wari umwe utazotwenza nzomusanga. I'm good. How do you feel? I'm very happy. Burundi is so nice. The people are so welcoming. The food is top tier. The event was very lovely. I'm loving every single moment. What did you taste first when you arrived to Burundi? Mukeke. How was it? It was absolutely stunning. Okay. Yes. You were here seeing everything which was happening here. How did you see the ceremony? The ceremony was really nice, very classy, very elegant. Everything was on point. I feel like for us as Tanzanians, we have a lot to learn, and I have a lot of stories to take back home. Okay. Yeah. So for those who don't know your name, can you please repeat again your name? I'm Tracy Angelica Nabukera, okay. Miss Tanzania 2023. Okay. Yes. You were looking at the girls who were chosen. Yeah. How were they? How did you see them? All of the contestants were well-rounded. They were very beautiful, very intelligent, but at the end of the day, it's one winner. But I feel like she deserved to win, and all of the rest did their best. So congratulations to them all. What did you like the most about the performances? I liked the dances, yes, and I liked the traditional dance the contestants did at the beginning. That was very nice. Okay. Yes, that was my favorite. According to the projects of the misses. Yeah. How was it? They're really great. I really liked the one that was concerning mental health because I also do a mental health project in Tanzania. So that was one of my favorites. Okay, yeah. So thank you for your time. Thank you so much. We wish you a safe trip when you go back to Tanzania. Thank you so much. Make sure you greet everybody there. I will, and I'll come back again. When will you come back to Burundi? Oh, as soon as I can. Yes. Did you like Burundian boys? I don't know. I haven't gotten a chance to meet so many, so I don't know yet. Are you single? Yeah, I am. Yes, I am. Seriously? Yes. What if Tanzanians hear that? It's true. So I don't see a reason for them not to accept it because it's the truth. Yeah. Yeah. You saw the singer Dramati performing. Yes. How was his songs? The songs are really nice. There was one song that I knew. They used to play a lot back home. It's a gospel song. Nani kama Mungu jama. That one. Okay, the way he was wearing. Yeah. Did you like it? I liked it. It was really nice. Okay. Yes, it was Thank you for your time. Thank you so much. Okay, thank you guys. This is Mika TV. Thank you for watching us. We are Miss Nambukera kuva muri Tanzania. Turayaze gato yandibaza mwumvise ibyo twayaze. Sinza kubanda basigurira utazi icyongereza. I'm sorry for that. Mwakoze kwa mubana nanje ariko munkundire gato yanyagishe Michael Sengazi mukanya gato cyane. Yari karaba MC mwiza cyane. Sorry for the interruption. Yes. Mika ni sawa? Ni sawa na. Mika naje nitwa Mika. Enchanté.
umeze neza gute msaza byari bimeze neza naryohewe n'ibintu byagenze neza ibirori byitawe n'abantu benshi byitawe n'aba invite badasanzwe harimo abizi twese n'umutambukanyi umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kandi hariho kwikuza ukaba uhari ariko hariho no kuba uhari ukanerekana n'umutima w'urukundo kuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ibintu byinshi byo gukora sivyo ariko yaduhaye umwanya aravuga ati tubari hafi ubwiza bw'abakobwa sibwo bukenewe gusa dukeneye n'abazi ubwenge kandi n'abatowe abamisi kabisa barafise projet nziza cyane projet ziryoshe baziguze neza n'abantu bakorana na Ingo hamwe na Ingo Mag abapartenere bavuze benshi baravuga bati twabonye ko harimo ubwenge harimo ishaka kandi bano bakobwa bano bigeme bafise ubwenge kandi projet zabo ari projet zo kugera kure kabisa naco gituma benshi muri bo baciye bavuga bati reka tubafashe mu buryo butandukanye harabafashije mu gutanga za minervare zo kwiga harabatanze amafaranga kugira bateze imbere harabavuze bati projet zanyu batanu muri mwebwe tuzobaba hafi projet tuzozicagura banazicagura bavuga ati iyi projet niyi urumva ni ibintu biryoshe cyane nibaza ko ari ibintu bibaye ubwa mbere kabisa tugarutse kuri wewe wiyumvise gute uri kure musinga imbere ya Premier Dame n'ubwa mbere byari binshikiye ariko kubera ari nabonye ari umuntu nkuko nabibonye kunereka aratuganiriza ni wa kuntu umuntu akuganiriza nyene nka wa mutantine wo muhira ahubwo ati dutega mwana urakomeye umeze neza ukasha wumva nawe uri nyene urirekuye nyene uri relax urumva byari ibintu binjoye cyane kandi byampaye nanje nari numva vraiment ndyohewe cyane iteka ryinshi cyane kabisa ndagushimira kandi akawontije urakoze cyane nawe mazina nenge bizogenda neza nitwa Fulgence Mika bari kuri Mika baramukije nasamaye nerekana ko numviriza amakesi uri kurambwira avuga ni none ndiko nabivuga neza ndiko nabivuga nabi kumva ari igikorwa nk'iki ciza ushaka yuko kora rigihura amajambo kabisa ukabura amajambo kavuga uti none twenza abantu batashitse ngaha abantu bazoze turafise spectacle izoba kuri Mesi itariki 15 z'ukwa munani Kigingi sama comedy nzoba mari nzoba digadiga umwe utazotwenze nzomwikorera ko jewe digadiga bajya abantu bihumbi bose digadiga umwe mukabashe wari umwe utazotwenga nzomusanga hagaze imbere cyo cyane urakoze cyane merci sana urakoze kubanya sawa merci turabukiriza abakunzi bacu ubeze neza uraberewe cyane wiyumva gute uno musi utagifise corona ntihageze kundi muntu abandanye bizanengetse okay wamaranye imyaka ibiri urugoye ni chance wagize canke ubona uti jewe vraiment kubera baba batanga ntuzenye periode y'umwaka umwe ngabo wewe waronse imyaka ibiri wowe kuri wewe ni chance wakoze narose ego uba wiyumva gute iyo wicaye ngaha ubonye ko wabibayemo biragusubiza muri biriya bihe canke ntavyo bigusubiza hageze ahantu like rubabati abajana dari hariya anye bagera kuvuga la Miss yako ndatromba mega please muvugana ndashaka kumubona ndashaka warufite abo wewe muri wewe warufana uvuga uti bon amashusho y'uwanje yarara jewe alright so jewe like sino umuntu wese afite preference byangoye cyane kuko umwe wese arafise qualité like barafise qualité ya Miss je t'imagine sino fala abaye mujore fora baje jamais byo kugora ariko turabona nicaye hari nari byananiye cyane wari kurabyumviriza ego nikiye kintu nkawe nk'umuntu yaramaranye ikamba imyaka ibiri ama challenge yabaye ya ibyo uvuga uti jewe ama challenge yabaye menshi naya kugira ngo n'ubundi ashobora kuyigira akavuga ati peut-être okay urumva umuntu aravye like kuva dutangura ibya Miss ama challenge umwe yarose se ayundi yarose kandi c'est toujours très différent nta imwe zigazi gapanyesha so ico no musaba la Miss nuko
yo kwiga gukora iziwiwe kuko jengere nazihanganenga sico kimwe kuko ntituri bamwe ntitumeze kumwe umva ategerezwa kwanza kwimenya arabingene yo zihanganengiza cyane kuko azokora n'ibintu byinshi bibi kandi byiza expérience yanje kuko ari je nayigize kandi nawe azoroka expérience yo iri très différent ego ni Lady ni kihe kintu baza kwibukira ko cyane bivanye na Miss ariko tutanye tuzi ikintu boshobora kukwibukira kakavuga ati vraiment aka kantu nakayidentité kiwanje jenyine jewe est-ce que nafise ikintu ki spécial my event special since nabyonze mwese afise ngazi ntuze memory yo nabyonze okay habandanye iki après habandanye iki après kuri wewe hamwe ego stay tuned but like you never know ntunzi ejumene ameze muri afisa projet yo projet bari imbere ndiko ndiyumvira ko sa okay turagushimiye cyane turagushimiye ko duhaye umwanya muri uyu mugoroba tugashobora kuganira urarushe wari umaze iminsi wakira abandi ba Miss ubu ufise n'ibindi bikorwa merci beaucoup ego umugoroba mwiza rero niba atari n'igitondo cyiza hello hi umeze neza uraberewe félicitations wiyumva gute wari witeze kuba deuxième dauphine cyangwa wari witeze kuba la Miss actually sinakubesh naringa I was like ikiza kuba kibe le plus sûr nuko j'ai assuré genre mon mutwe wanje je me dis la couronne la place ça ne compte pas donc wowe muri ujya mwanya twari duhagaze ajya kuri stage turindiriye muri ujya munota wa nyuma shaka feelings yari it was like urumva harazamo feelings nyinshi mu cyarimwe so urabura genre sinzi ingene no dekiva uko nari niyumva tellement I was la peur kuryoherwa and then nyene ukajugumira umunsi wa mbere waza kwiyandikisha mu higanwa rya Miss Burundi n'uyu munsi uko wari ubyiteze niko wabisanze hari ikiyongereyemo itandukaniro n'iriya itandukaniro nuko sinzi ko mwarabye mu mafinale yarenganye mu finale demi-finale ni ukuri narashobora guhagarara imbere y'abantu ukabona self confidence ijya cyane nari mfite yo gushobora guhagarara ukeexplica umuntu akagitahura urumva baratwigishije ibintu byinshi ku bijyanye n'amaproje kudevelopa proje ibyo byose ni bimwe mu bintu nanone nakuyemo n'ikihe kintu ushima cyane kuba waritabiriye waravuze akamo kariko karaba uno munsi ukavuga uti ndagiye muri rino higanwa en tout cas nk'uko nabivuze narashoboye kuronka amaformation menshi atari make yashoboye non seulement kunyugurura mu mutwe mais aussi yamaye possibilité yo kubona au-delà de la vie twitege iki kuri deuxième dauphine ni ikihe kintu uvuga uti uno munsi kuba ndonsifla kuko wagize amahirwe abandi bigeme batashoboye kuronka hari cumi na bangahe batashoboye kuronka cenda ngira ushobora kuba warushije canke cumi n'umwe je sais pas ni ikihe kintu ushobora kuvuga uti jewe ndabemereye kino kintu abantu pour moi sinkunda kwemera ikintu kuko byinshi je me dis laisse les actes parler reka ibyo nzokora bivuga ku kibanza cyane bayitege ko byinshi turagushimiye cyane rero bonne chance pour la suite nizere ko n'ayandi ma competition uzoyajamo ego witeze kuja mu yandi ma competition maybe aya East Africa canke ayandi yose ashobora kwipeza nari nsanzwe ndayajamo hariho ayandi wari umaze guparticipamo ego je gagné Miss Creativity wa International Leadership University 2023 but also narashoboye kuja mu higwana rya Miss East Africa 2023 sinashoboye ko buraza kujyama none ça laisse savoir sindemera ko uyu munsi washitse urumva ndacafise nyene it's still a dream okay merci beaucoup turagushimiye cyane
turashobora gukorana bimeze byagenze gute byari ibintu biryoshye cyane twari twaje gushigikira abandi bigeme twari kumwe n'ihiganwa hama kandi twaryoherewe mu kibanza cyabo kubona batsinze yego nawe byagenze gute byagenze neza vraiment baravuganye muravuga muti twese tuzoza kurya nyabivuze yego bravo navuze yuko vraiment ntogwa ntatogwa après turi compétition vraiment turapase n'ufata donc ushaka kugira ishara abandi bateye imbere ariko ntari n'abaronsi ujya munsi shaka mumbwire ko mwiyumvise muri uwo mwanya n'ahandi hantu mwashimiye gukura ingufu no kugira ngo mushobore kuguma muvugana hama muvugana no musi mwene byagenze ushaka byitse mu nyanja kugira ngo n'uwundi muntu maybe abashobora kuba batatowe uno munsi bashobora kuba bari umenga mweko mwabishoboye namwe babishoboye ego icyo novuga gukorwa muri Miss Burundi ntibisigura yuko ari we uba ufise ibintu bikenewe cyane gusumba abandi ahubwo novuga ko ari nk'ubuntu bw'Imana kandi n'utatowe hari ibintu byinshi yunguka hari ibintu byinshi twunguka muri Miss Burundi rero iyo umenye kubikoresha urashika kure cyane ego naje novuga nk'ivyo nyene gusa ico nokongera ko nuko hariho akarusho ko kubona twaragiyeyo kuko uko twagiyeyo siko twasohotse kandi uravye intambwe turiko irashimishije vraiment nka jewe niravye gutogwa haburana babiri hagatsinda umwe nk'uko babivuga donc ntuba ufise assurance yo kutogwa mugabo kudatogwa ukagenda ukuyeho ikintu nico gikuru uriyumvira ko mu mwaka uzogaruka jewe uko niyumva simba ko nogaruka ahubwo nibaza ko noja nko mu bindi bisumba ibiri yego ubu usanga ibindi bisumba ivyo wonyene nko kuvuga tuzi nk'amakompetisiyo turukira nka international voila turukira igihugu cacu donc bisumba ibiri nawe niko wumva rero bizovana n'ibyo nzoba ndimwo mugabo cyane cyane novuga yuko iyi experience nagize irakwiye kugira ngo mvuga ati naragiye muri Miss Burundi ubonye la competition uko yagenze uno munsi ni kuki muvuga muti ibi bintu vraiment twabishimye cyane n'aka kantu nk'abantu twagiyemo twaparticipe muri competition aka kantu kokosorwa ni nk'ikihe kintu je ku bwanje ntaco mbona umenga aho bigeze vraiment bisa neza barikokoye yego nanje nizo nyene numva novuga nawe ni gutyo basi nimubwira ikintu mushobora kubwira abantu abafana banyu abari barabatoye abari barababonye ko dushoboye kubaha nizere ko n'undi musi nabatumira muri studio kame muzoza ego mubwire rero mubwire icyo mubabwiye kugira ngo cyo turangiza tubaribere mugende je nka jewe ico nobwira ku bantoye vraiment ndabashimiye cyane kuko hariho intambwe nageze ko kubera mwebwe yego nanje ndumva ndabashimiye cyane umuntu wese yafashe akanya kantora ni ukuvuga yaranyizeye kandi nanje nzomwereka yuko bimwe yanyizeramo nabishikanyeho nawe jewe n'ukuri ngira ifate akanya nshimire umuntu wese yantoye bivuye ku mutima vraiment kandi beaucoup plus abantoye ntabazi uri kumbure hari abayibonye kuri TV yanyu bakantora Imana ibahezegeye cyane ni ukuvuga mukuntora mwaranyizeye mungira umwigema adasanzwe vuba mukumparigije ryanjye yarafashije cyane ikindi kintu nababwiye ni uko mwanda y'umushigikiye n'abandi aba batowe n'abandi imigambi vraiment dufise mwaye ko ari myiza muze mudufashe kandi tse nta mugambi nimwe wari mu bihajya yego nkuko babigishije nkuko mwabivuze muzoronka amaboko cyane yego yeza mani bahezegereye mugende muvuza amazina yanyu abatoba babibuka kuko sinayababajije bagende bavyibutsa ndabaramukije mwese jewe nitwa Benimana Benibella aba nari candidate muri Miss Burundi numero 5 nanje ni Igiraneza Katia Carole nkaba nari candidate numero 14 nanje ni Iteka Kani Raissa nkaba nari numero 15 merci beaucoup nani bahezagire uratesa cyane